bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B4+ kandi baramutse ndabaye n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno munsi tugenekezo ya 2026 kwezi n'ukwa gatandatu no mwaka turi mu 2025 nango ndamutse cyane vyimva mutima abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari mu gihugu cyiza cyo Burundi abari mu migabane igiye itandukanye Europe Asia Amerika bose bumve yuko twaramukiye cyane mu mpande zose zine zigize isikuru no munsi novuga yuko tubazaniye amakuru adasanzwe na cyane cyane ico novuga ubugambanyi buriko buraba muri leta ihanira intwaro rusangi ya Kongo. Hari umusirikare ari ku ruhande rwa leta ya Kongo asanzwe ari muri coalition ya FARDC ariko reka ndamwite umusirikare w'umupatriote wazalendo yoba yikwekwaho yuko ariwe yobashira makuru inyeshamba za M23. Ubu nawe so wundi ni general autoproclamé Kasereta Kabido, general autoproclamé Kasereta Kabido. Ubu tuvugana akaba yafashwe matekwa kabisa na FARDC aho yagiye kubazwa ibibazo bigiye bitandukanye na cyane cyane ubona yuko yagirizwa kwihuza mu buryo bw'ibanga canke kuzarashira amakuru y'ibanga zino nyeshamba za M23. Ubu general autoproclamé Kaseketa sijya mbere tumuvuze ndibaza kuri micro za B4+. Hari misi twamuvuze aho mu misi heze byari byumvikanye neza yuko yoba yihujije n'izi nyeshamba za M23 ariko biza kurangira uno mu general abihaririye aravuga yuko araba mubeshira bariko baragomba kumuteranya na leta yiwe, animeza yuko ari umupatriote w'ukuri ari wazalendo kabisa kandi abushitse. Ariko kuri no ncuro yongeye gufatwa aho ubu tuvugana abarizwa muri Kinshasa aho yoba yagiye kubarizwa akaba yafatanywe n'uwundi umwubahwa uwo general autoproclamé yari umuchef d'état major w'abawazalendo. Abenshi kubera ibintu byo mu nzego za wazalendo biba bigoye cyane ubu general ukonera amapeti yaho donc abagoye kugira ngo umuntu ashobore kuyatahura. Ibi rero biri mu makuru tugiye ko gakora umuntu aho yajamwe kugira ngo ashobore kugirwaho amatohoza yimbitse ndetse biramutse yagiriwe n'icaha ashobore kugihanirwa kandi mu buryo buboneka mu buryo kabisa bwo guhasha kuko abenshi babigize bwo kugambanira igihugu cyabo. Murabizi nk'abagenerale bari basanzwe bagaba mu gisagara ca Goma igihe Goma ifashwe bagaca bahunga mugabe kaza kumenyekana yuko aribo babifise mu ruhare runini ivyo bakorewe. Murabizi kugeza n'ubu baracari mu buroko kandi bashobora guciribwa igihano cyo gupfa umwanya n'umwanya. Ubona yuko muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo hoho kino gihano kigikorwa, kino gihano cyo gupfa kiracahari. Ibi rero reka tubitege imisi turindire nyamba umu general autoproclamé zo kwagirwa n'icaha by'ukuri canke icaha kitazomwagira. Ibi nabo tuzokomeza kuba ronderera mu buryo bwimbitse kugira ngo tubabwire suite y'ino nkuru. Sivyo gusa mu nkundire dusimbire mu bibanza bigiye bitandukanye. Ino coalition ya FARDC imaze imisi yakazino nyeshamba za M23. Ubu tuvugana mu bice byinshi mu burere bwinshi iyi FARDC yagiye yakazino nyeshamba za M23 bari kuhongera ingabo nyinshi cyane ku muvuduko udasanzwe aho amakuru dufise yizewe bavuga yuko igiriko kiratuma ariko barongera ingabo mu ibi bice bagiye barafata mwino misi bavyakinga izino nyeshamba ari kugira ngo bagwizeho umutekano kuko barafise amakuru avuga yuko iyi M23 yoba iriko irahategura ibitero karahabutaka mu ntumbero zo kugira ngo yisubize bino bice yafashwe yatswe kandi vyakwa mu kiringo gito cyane batabahaye n'umwanya wo guhema. Mbega ibi bintu iyi M23 izobishikako mu gihe tubona yuko iyi FARDC ingabo z'u Burundi ndetse na wazalendo nabo basa nabariye karungu ku mirongo y'urugamba baboneka yuko bagwana kabisa bafise ishavu ryinshi. Biragoye cyane rero kugira ngo ubushobore kuhaka ubuce bamaze gufata. Andi makuru dufise nuko haba muri Fizi canke mu gisagara ca Uvira iyi M23 iri gutegura ibitero kabisa bitabaho
aya ni namwe makuru y'ibanga ava mu ma M23 nyene bari gutegura ibitero bikomeye kabisa bazogaba ngaha muri Fizi, kandi bamaze kugaba muri Fizi bakahafata mu buryo bweruye bakakontrola ijana kwijana, bizoba vyoroshe no kugira ngo bamanukire mu gisagara ca Uvira. Ibi rero ndabizanye kubera ko hari amakuru ariko aracicikanaho, amakuru ariko aravuga yuko zino nyeshamba za M23 zoba ziriko ziragwiza abapolisi b'abatasi mu bisagara canke mu bice bisanzwe birimwo i coalition ya FARDC neza na neza ngaha muri Uvira. Amakuru dufise nuko abapolisi bahoze begukira leta ya Kongo, murabizi yuko hari abapolisi bishikanye igihe Goma ifatwa ndetse na Bukavu. Aba bapolisi nyene nibo bariko barakoreshwa cyane mu kuja gutata canke mu kuja gusoma urusaku, guhiga makuru ahasanzwe hari ingabo z'igihugu cy'u Burundi, coalition ya FARDC yose muri rusange. Aba rero amakuru akaba yamaze kuja habona, novuga yuko amakuru twebwe arinza dushikira nuko aba yashikiriye abandi vyega cyane kuturusha, ku buryo bashobora kwamirira kure umwansi atakirashobora kononekara. Rero reka twizere ingabo zacu z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abawazalendo ko bashobora kurinda no mutekano w'aba bene igihugu basanzwe batuye muri gisagara ca Uvira ndetse mu micungararo yaho. Ubona yuko izi nyeshambyo ziramutse zifashe ubuce abenye igihugu bahagirira ibibazo bitari bike, bahagirira ibibazo kabisa biteye ubwoba. Ubona yuko benshi bacha batangura kwicwa, abandi bakangazwa, abandi ndetse banakoreshwa n'ibikorwa vy'ingovu ivyo vyitwa matravo force, kandi bakabikoreshwa ku gahato ku nyungu zaba cange bariya. Ibi mu kigano tuza kubaha haka video kababasiri kabene igihugu bo mu bice bisanzwe byafashwe na M23, aho bariko barikorezwa amabuye, abandi bakoreshwa ibikorwa vy'inguvu kabisa, biboneka yuko bariko barahatwa bimwe bikomeye, ndetse hariho nivyo bashoboye gusaba leta ya Kinshasa ndetse n'amahanga kugira ngo bikunde bashobore kugarukira cyangwa bagarukirwe ku burenganzira bwabo. Sivyo gusa, amakuru ni menshi. Ndabibutsa yuko kuva ku munsi weje aho tubabwiye yuko mu gihugu ca Kenya, aha ndavuga neza na neza mu mugwa mukuru wa Nairobi, imyiyerekano ikomeje kurembana haba mu gisagara ca Nairobi mu mugwa mukuru w'igihugu ca Kenya, ndetse no mu bindi bisagara binini bisanzwe biri muri ico gihugu. Ku makuru dufise nuko ku myiyerekano yabaye ku munsi wejo, abantu bagera ku 8 ndetse n'abandi bagera ku 400 barakomeretse, 8 barapfuye, 400 barakomeretse. Ivyo bivugwa n'imigwi iharanira agateka kazina muntu ngaho mu gihugu ca Kenya. Ni mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bazinduriye mu mabarabara ya Nairobi, bariko bamwe baturira amapine, abandi bafise amabido, abandi bafise amasifre, bagenda baravuza urwamo rwinshi cyane n'umujinya mwinshi. Wabona yuko washavuye kabisa, aho bariko nuvuga yuko bari harangiriza ino ntwaro ya William Ruto canke President Ruto asanzwe aramutswa kino gihugu ca Kenya. Abapolisi ba Nairobi baragerageje kurinda, baragerageza kusubiza inyuma, mugabo ubwinshi bw'abene igihugu bari mu mabarabara babaye benshi, aho abapolisi bakoresheje ivyuka biryabiriza abantu ndetse bakoresha n'amazi, kubatera amazi, ariko naco vyatanze kubera ko abene igihugu byabona yuko umengo bariye karungu, bagoma bagerageza kugwana kugira ngo bikunde bashike guteza imigaragambyo no mu bibanza batarashikamo. Ibi rero biri no mu makuru tuzokwama tubaha mino misi. Ubona yuko mu karere kabisa ibintu bidasanzwe muri région de Garake, ibintu bidasanzwe na buke cyane cyane ngaha mu gihugu ca Kongo, ndavuga mu buseruko ndetse no mu gihugu ca Kenya. Harayandi makuru dufisi avuga yuko President William Ruto yoba atakibarizwa ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, ahubwo tuvugana akaba yahungiye mu ikambi ya gisirikare kugira ngo bashobore kumucungira umutekano. Ubona yuko injyane canke amakimbirane ngaha mu gihugu ciwe
ari menshi cyane. Mu byo ababene igihugu bari mu mabarabara basaba bavuga yuko amakori yaduze, ibintu byose byazimvye, banamusaba uyu president William Ruto kwegura cyanke gutanga imihoho mu gihe ibi bintu bitoshigwa mu nzira. Rero ibi bintu ababene igihugu ariko barakora muri Kenya, ndazi hari abantu benshi bari mu gihugu ca Kenya badukurikirana kandi bariko barabiraba babirabisha amaso. Rero bashobora kumva ibindi bidasanzwe tuba tutavuze muri iyo myerekano, bakadutangira bagataginga muri commentaire cyangwa ku manimero yacu, bagashobora kuduha situation ngene zimeze cyangwa bakazisangiza abasanzwe badukurikirana bose muri rusange. Urabona yuko ushobora gusanga mvuze ngo hafuye 8, hakaba n'abandi bakomeretse mugabo bamaze kugera aho bavurizwa bakaba bitaba Imana. Bacu usanga ibintu ntibiri neza nkuko byari bigombye kuba. Rero ico basaba nakibabwiye ni kwegura, basaba William Ruto kabisa kwegura akava ku ntwaro canke akava ku butegetsi bwa leta ya Kenya. Ibi rero tuzokoma twibazanira misi yose tubabwira ngene situation aho zifashe mu gihugu kibanyi ca Kenya. Mu nkundire dusimbire mu gisagara ca Uvira imbere yuko turangiza ano makuru yacu. Mu gisagara ca Uvira benshi baradusavye ko tubabwira situation ngene zifashe, ariko turaje kugira ngo tubabwire yuko mu gisagara ca Uvira atakidasanzwe. Igisagara ca Uvira novuga yuko gitekanye, atakibazo na kimwe kiro kirahaba, umutekano urarinzwe n'ingabo z'u Burundi 100% n'aba FRDC, bamwe mu batagumutse ndetse n'aba wazalendo. Ibi rero bigatuma abene igihugu basanzwe baba mu ivyo bisagara cyangwa mu iyo micungararo bakora imirimo yabo ukuri kwamye atabwoba ndetse atagitsure cucange uriya kabisa, abona yuko ibintu biriko biraranguka atakibazo na kimwe. Kurangiza no makuru yacu rikanongere shimire cyane abantu bose twabanye mu ino ncamake y'ano makuru, ukawuguruye ikiganiro kuva ku munota wa mbere kugezana n'ubu. Ndagushimire vyimva mutima, uri umuntu wacu, umuntu w'umugabo. Nongera shimira cyane abantu bose bifadikanije n'umuryango wa Info Plus kugira ngo dushobore gusanura byinshi muri no televiziyo bigiye bitandukanye. Abenshi ndazi yuko barabona yuko twakorera behind, ariko no munsi barabona yuko turiko turagaragara kuri kamera tubabwira makuru ikibiriraho, niko no bivuga. Rero ndashimiye cyane abantu bose bagize ico batererera kugira ngo dushike kuri no hangiro, ndetse n'ibindi biracakogwa. Tunatumirira n'abandi batarabikora kugira ngo bumva kamo kacu ugize icaterera rocaterera kugira ngo tubandanye twubaka Info Plus. Bona yuko ari televiziyo abantu benshi bishimiye, bavuga yuko mu gihe bari bamenyereye baraba ibinyamakuru byo hakurya ya Kanyaru aho byabahenda, ariko bakabona yuko hari amateleviziyo y'abarundi ariko aragerageza gutanga ukuri, nubwo bagerageje kutwangiriza mu buryo bucanga ubundi. Abenshi twabanye kuri Akamo TV, abandi twabanye kuri Info, kuri Bokondi Star TV, n'abandi ko turabana kuri Info Plus. Barabizi ibibazo cyangwa ama challenge twagiye turahura nayo. Rero ndabashimiye vyimva mutima, nizere ko nibindi bigikoreka. Rero amakuru y'aka kanya reka tuyarangirize ngaha, ndibaza ko tongera guhurira no mu kindi kiganiro aho tuza kubaha ingene situation zifashe mu bice vyafashwe n'izinyeshamba za M23. Ndabashimiye cyane. Rero kuri mikro nko bisanzwe uwo mwari kumwe yari Cody de Black. Shimira cyane n'umwigeme adasanzwe ariko adufasha kugira ngo amajwi n'amashusho ashobore kubashikira atakibazo na kimwe. Ndamushimire vyimva mutima, nizera yuko namwe byabageze hatakibazo na kimwe. Hama tubandanye tubaha n'ibindi biganiro vyo kuno munsi. Bye bye.